Barundi kazi inshuti z'Uburundi nkuko mubibona tuhagaze neza na neza mu cankuzo mu murima mwiza uteye igomwe w'igitego cy'ikibonobono turi kumwe n'abubahwa babiri umwe ni umurongozi w'urunani rw'abarimyi b'igitego cy'ikibonobono mu Burundi UNASCOKI undi nawe n'umurimyi wa mbere w'umurwizambuto mu Burundi ntitwobavuga mu mazina reka tubahe ikaze batwidondore duhereye kuri uyu murimyi n'umurwizambuto kari umutama. Murakoze cyane jewe ku izina nitwa Gatabazi umurwizambuto muhiga kurima kijambere no korora abasanzwe nkorera mu ntara ubu yabaye utanyerera no nkorera mu ntara ya Kirundo muri commune Rwanda ngo yahindutse commune Busoni abasanzwe ndima ibitego bitandukanye harimo n'ikibonobono nkaba rero naje gufata mu mugongo abarimyi b'ikibonobono korera dusanzwe tunakorana kandi ikibonobono mubona ngakira cyavuye iwanje n'imbuto zavuye iwanje nkaba mfise ubuhinga bwo kurima ibintu nka vyose mu Burundi. Hanyuma rero reka nawe muri kumwe asanzwe ari mu kibonobono conyene nawe atwidondore. Murakoze jewe nta vyinshi navuga ndi kumwe n'uyu mutama ku mazina nitwa David TUYISABE mpagarara UNANI rw'abarimyi b'ikibonobono mu Burundi rero ndanezerewe kubona mpagararanye n'umwubahwa nk'uyu ati gute rero bivanye nuko iki gitegwa y'intambwe mubona tugeze ko ngaha ndabikesha uru rurima rwose uhagarara epfo ntubone ku mpera uhagarara ruguru naho ntubone iyo ruherera uhereye mu kumenya ati imbuto nzoyikurahe twayihawe n'uyu none tuzotera gute uyu tuzobigenza gute uyu umva rero nanezerewe cyane no kubona turi kumwe. Murakoze cyane kutubwira ati nta nirindi jambo tworenza ko mugabo reka rero mumusubize mikro nabatubwire ibindi muri make iki gitego ingene kirimwa ivyo yababwiye ingene cimbuka ibintu nk'ivyo kubera ko basanzwe ari umurimyi wacu kandi asanzwe ari no mu gwizambuto izindi zitandukanye atubwire cyane cyane ku kibonobono hamwe n'ingene mukorana. Hamwe n'ivyo sanzwe ndongoye urunani mpuzanani rw'amavoka muri iyo ntara sanzwe mvukamo hanyuma kandi icyo kibonobono aricyo cyatuzanye no ngaha kibonobono natanguye kukirima mu 1989 ndagikore mu Bugande nabona ari ikintu gishobora kudufasha mu kurembera ibitoke ko kiragira ibiti by'inzego hanyuma nakirima kubera gikingira imirima nk'ubu urabona iyo hari n'ibindi biterwa nta bindi bikoko bishobora kuza kurya ibyo biterwa bityo biza ari byisunga bibonobono kubera biryoshe gusumba ibindi biterwa hanyuma ikindi nakirimira kwari kugira ngo tugikuremo umwavu ibyo bishishwa ubona n'aya mababi bivamo umwavu iyo bamaze kugitonora kikasigara intete zikaje ukwazo bijya bisigazwa byose umwavu hanyuma rero iki ahantu wagiteye gikorana n'ingoga kuko bavye nk'imisi ibi bimaze bikaba byatanguye gukura ni igiterwa gishobora no gukwega imvura urumva rero ko ari igiterwa kimeze neza ubu rero nivyo David yaraje bamurangiye kwa Gatabazi umurwizambuto bataziriye bakunda kurima araza arambaza ati je numvise bambira ko wewe uri mu kibonobono mbega icyo kibonobono urima ni cya kindi turimo turashaka asanga nico nituma rero na ubu arimo arabikorera heje ni henshi mu Burundi buzima arimo yarabwiye abantu abanyagihugu kugira babirime reka n'abacu turamo turabirima ku bwije amakoperative sanzwe ndongoye ubuze ndongoye amakoperative ashika 38 nabo nyene barimo barabirima urumva rero ikibonobono uno munsi kifisa aho kigenze David yatanguye kubijamwo ubu arafise ibindi bintu by'ingirakamaro nivyo bituma rero natwe twaje kumufata mu mugongo kuko baratubwira ati uyu munsi ndafise igikorwa gikomeye niyo muzoze kumufata mu mugongo niyo tumona turi ngaho. Murakoze cyane kuri ico nyene mwari muherejeko reka nawe tuce tumusaba izo nyigisho yakuye iwanyu turumva ko namwebwe musanzwe mufise abandi bariko barakirima nicaboneka rero nizihe ntambwe abona yo cacishamwe kugira ngo ibintu bitere bigenda neza canke uwo mwimbu nyene azoca bumaze iki. Murakoze uyu nk'umufise ikibonobono kizoboneka nta nicaboneka kizoboneka kuko no muri rino rima twiteguriye bamwe bamaze no gutangura gutera nageze iwe arambwira ati je nateye mu kumunane rero yaramaze kunyizeza ati ntuzogira ubwoba imbuto zizoboneka rero ikibonobono kimaze kuboneka twifuza kugihingura kugisya tugikuremwo amavuta hanyuma ayo mavuta tuyashore ku isoko mpuzamakungu atufashe kuronka amafaranga
y'agaciro amadolari canke amayero uziko tuba tuyakeneye mu gihugu hanyuma kandi twiteze yuko kizosiga n'umurimyi w'umurundi yakirimye kizomusiga ameze neza ku mufuko narirya icivugo kihari muri leta mvyeyi leta nkozi hari uno munsi kivuga ati umunwa wose uronke ico ufungura n'umufuko wose uronke amafaranga rero tuyizeye yuko amafaranga azoboneka mu mufuko umurundi murakoze cyane reka tubashimire mwese kubona mwigoye mukaduha kakanya naho musanzwe mufite ibindi bikorwa byinshi bibarariye kuri uno munsi turabashimiye cyane hamwe murakoze